Ndugu mpendwa, ndoto ya kwanza. Nshuti mukundwa, indoto ya mbere. Ukilala unaona kwenye ndoto yako uko narudi ku masomo. Nuryama ukabona mu ndoto zawe uriko urasubira ku ishure. Lakini katika maisha ya kikweli hivi uneshamaliza masomo. Ariko mu buzima busanzwe warahejeje amashure. Inamanishwa nini? Bisigura iki? Mungu anatuzungumuzia katika fumbo. Imana iratuganiriza biciye mu migani. Sasa inabidi kukue mtafsiri wa ndoto ili akusaidie uelewe ni kitu gani ambacho Mungu anataka kukufunza. Bisaba ko uba umusiguzi w'indoto kugira ngo umenye niki Imana irikiragomba kukwigisha. Hatua ya kwanza, igikorwa ca mbere kwenye maisha yetu ambayo tunaishi, ku buzima dusanzwe tubayemwo, inawezekana birashoboka ubuzima bwawe buheze kuna vitu fulani ambayo haukuelewe. Hariho ibintu vyinshi utatahura. Shalom, shalom taifa ya Mungu, mahali pote ambapo munatusikiliza na kutufata kwenye kipindi icho. Shalom, shalom bwoko bw'Imana muriko muradukurikirana muri kino kiganiro. Najua kuna wengine weko natufata kukazi, nyumbani, mahali popote pale. Tunasema karibu sana kwa kipindi nzuri ambacho kitakuwa na baraka kwako. Turazi hari abariko baradukurikirana bari ku kazi, abari muhira. Turavuze ngo murahawe ikaze muri kino kiganiro cacu ciza kigiye kuba hano. Ndugu mpendwa, Biblia inasema ya kwamba mahali ambapo na watu wawili watatu juu ya jina la Mungu, na yeye Mungu ni pamoja nao. Nshuti mukundwa, ijambo ry'Imana Biblia iravuga ngo ahari umwe canke babiri bari kumwe n'Imana, Imana nayibana nabo. Mungu kama ni pamoja nasi, nimba Imana iri kumwe natwe, bien-aimé, atatubariki. Turazi ko Imana iza kuduhezagira, atatufungua, araza kutwugurura, atatuponya, iraza kudukiza, atatuwezesha, iraza kudushoboza. Ndio kwa maana hatuwezi kuanza hii kipindi bila kumshukuru Mungu. Niyo mpamvu tutashobora gutangura kino kiganiro tudasenze Imana, ikatwishire mu biganza vy'Imana. Tuombe. Dusenge. Asante Bwana Yesu, urakoze Mwami Yesu, kwa kuwa uko pamoja nasi, kuburi kumwe natwe, na unatupa neema ya kuanza hii kipindi. Uduhaye ubuntu bwo gutangura kino kiganiro. Na hivi acha nikwambia kwamba bila wewe Mungu wetu hatutaweza chochote. Reka ndakubwire Mwami ko atawewe ntaco twoshobora. Tuongoze mwanzo ya hii kipindi mpaka mwisho. Uduyobore muri ntango za kino kiganiro mpaka kugera ku mpera. Bariki kila kitu ambacho kinatumikwa ili hii kipindi kiwe. Hezagira ikintu cyose gikorwa kugira ngo kino kintu kiwe. Bariki na wandugu wasikilizaji mahali pote ambapo wanatufata kwenye simu, kwenye TV. Baba uwabariki. Hezagira inshuti bagenzi bariko badukurikirana kuri televiziyo, kuri telefone, aho bari hose. Ubahezagira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom, shalom tena. Shalom, shalom. Wandugu wapendwa mahali ambapo mnatufata. Inshuti bakundwa aho muri hose mko muradukurikirana. Nyinyi ambayo kwenu ni usiku tunasema bonsoir. Abo muri iwanyu mwijoro turavuze ngo mugire ijoro ryiza. Nyinyi ambayo ni mchana tunasema bonjour. Abari ku murango nabo turavuze ngo mwaramutse. Kwa Wakristo wote tunarudi tena kusema shalom, shalom. Ku Bakristo bose turagarutse kuvuga ngo shalom, shalom. Ndugu mpendwa, tunataka kuambia kwamba kipindi ambacho munafata ni kipindi kina lengo ya kukusaidia ili upate kufunguliwa. Nshuti mukundwa, twagomba tukumenyeshe ko kino kiganiro ni kiganiro kigufasha kuguruka. Na hatuwezi kusema chochote kile bila kushukuru teknika ambaye natuongoza katika hii kipindi. Ntidushobora kuvuga ikintu cyose tudashimiye ubuhinga bw'ivyuma ariko batuyobora muri kino kiganiro. Tekniki tunamwona Papa Claude. Mu buhinga bw'ivyuma turabona Papa Claude pamoja na Vision Talk Media. Hamwe na Vision Talk Media. Tunasema Mungu apate kuwabariki. Turavuze ngo Imana ishikare kubahezagira, na apate kuwapanua zaidi, ishishikare kubagura kandi kubirushirije. Na nyinyi pia ambaye mnatufata mahali pote tunatoa shukrani. Namwe muriko muradukurikirana aho muherereye hose turavuze ngo murakoze cyane. Ndugu mpendwa, usitoke kwenye hii video, yani usipite, usivute hii video.
nshuti mukundwa, nturengane canke ntujabuke ino video, kwa sababu hii video inakuwa na revelation ya kukusaidia wewe kwenye maisha yako. kuko ino video ifise ikanguro canke ifise imbono zo kugira ngo ikuvyure wewe. Kuna ufunuo nyingi ambaye utasikia kwenye hii video. Hariho iyerekwa uza kubona muri ino video, ndani ya hii kipindi, muri kino kiganiro. Mpendwa, kabla tupate kuongea mengi, nshuti mukundwa, imbere ko tubansha kuvuga vyinshi, takusi upate kuacha like yako. turaza kugusaba kugira ngo ushireko like yawe. Like yako ni amana sana. Like yawe ni canke kwemeza ni ya giciro cyane. Itatusaidia kusonga mbele. Iraza kudufasha kugira ngo dutere imbere. Itatutia nguvu. Iraza kutwongera inkomezi. Hata chochote kile utaposikia katika hii kipindi, ukikuwa na swali, andika comment yako. Ico uza kumva hano ukagira ikibazo, andika komanteri yawe. Na nitakusindu kumupendwa, kisha kusikia hii video, partage. Ndagusavye nshuti mukundwa, uheje kumva ino video yirungikira bagenzi bawe, kwa sababu kuna watu wale ambao wanaweza kuwa na shida lakini hawezi kuwaelewesha vizuri. Ni vizuri sasa upate kuwapartage hii video ili nao pia wapate kusikia wenyewe na wapate kujionea wenyewe. Kuko hariho nabandi baza kumva ino video baza kugira ibibazo. Ni vyiza kubarungikira ino video kugira ngo nabo bashobore kuronka izino nyigisho, kwa maana Biblia inasema hivi. Kuko Biblia iravuga ngo katika kitabu ya Hosea, mu gitabo cha Hosea 4:6 4:6 inasema taifa yangu inakufa kwa kukosa maarifa. Ivuga ngo igihugu canje gipfuye no kubura ubumenyi. Kukosa ufahamu, kubura ubumenyi, watu wengi wanapotea. Abantu benshi barazimira juu ya kukosa ufahamu. Kubura ubumenyi, watu wengi wanalia. Abantu benshi bararira. Juu ya kukosa ufahamu. Kubura ubumenyi, watu wengi hawapanuke. Abantu benshi ntibaguka. Lakini Biblia inasema, ariko Biblia iravuga ngo kandi katika kitabu mu gitabo ya Yohane, Yohari 8 na mstari wa 32 umurongo wa 32 inasema, iravuga ngo utajua kweli na kweli itakutia huru. Ngo muzomenya ukuri nako kuzobaha ukwidegembya. Na ukuri ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Ukuri ina nguvu ya kufungua. Ifise nguvu zo kwerekwa. Kwa maana katika kipindi chetu, niyo mpamvu muri kino kiganiro cacu, ndugu mpendwa, utapata neema ya kuelewa mambo mengi. Nshuti mukundwa, uraza kuronka ubuntu bwo gutahura vyinshi. Vitu vingi utaelewa kwa siku. Ibintu vyinshi uraza kubitahura ku munsi uno munsi. Na kipindi yetu kimeitwa kwa jina tafsiri ya ndoto. Ikiganiro cacu citwa insiguro y'indoto. Amen, amen. Amena. Wandugu wapendwa, nshuti bakundwa, Biblia inatuambia katika kitabu ya Ayubu, Biblia tubwira mu gitabo cha Yobu 33 14, 15, 16 14, 15, 16. Biblia inasema ya kwamba Mungu anatuzungumuzia katika ndoto wakati tunesha lala. Biblia iravuga ngo Imana ituvugisha mu ndoto turyamye. Mungu anatuzungumuzia katika nia nyingi. Imana ituvugisha biciye mu nzira nyinshi. Sasa kama auelewe ni nini Mungu anazungumza na wewe kwenye ndoto, ndugu mpendwa, unaweza kateseka sana kwenye maisha yako. Nimba udatahura ivyo Imana ivugana nawe biciye mu ndoto, urashobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Mungu alizungumza na Yusufu kwenye ndoto. Imana iravugana na Yosefu mu ndoto, gisi atamuinua Yusufu, ukuntu izoduza Yosefu na ndoto na ndoto ambayo Yusufu alilota. Ndoto Yosefu yarose ilikuwa na ufunuo ya mambo mengi, ya vitu vingi ambavyo Yusufu alistahili kuishi kwenye maisha yake. Yari mwiyerekwa y'ibintu vyinshi Yosefu yashobora kubamwo mu buzima bwiwe. Wakati ilifika, igihe carashitse, mtu mwingine alipata ndoto. Uwundi muntu aronka indoto. Alilota ndoto. Yararose indoto ambaye alikuwa ni Farao. Yari Farao. Lakini kukue mtu ambaye alipasha kutafsiri ndoto. Kuko ata muntu yari
ahari yashobora gusigura indoto, walitafuta popote pale, watu walikosekanika, bararondeye aho hantu hose abantu barabuze. lakini Yusufu alipata neema ya kuwa na ufahamu ya tafsiri ya ndoto. Ariko Yosefu yaragize ubuntu bwo kugira ubumenyi bwo kugira ngo asigure indoto. Yusufu alitafsiri ndoto Yosefu yarasiguye ya indoto Farao, za Farao, na utafsiri wa ndoto ikafungua maisha ya Yusufu ili apate kuona kutimilika kwa destiny yake. bwarashoboye kumufasha kugira ngo Farao ashobore kugira ubuzima bwo gusigura indoto ndetse aronke n'ubuzima. Sasa Yusufu alitafsiri ndoto. Yosefu yarasiguye Na indoto. ndoto ilikuwa mlango ya kumwingiza yeye kwenye mafanikio yake. Indoto zari imiryango yo kugira ngo zimwinjize mu kumererwa neza k'ubuzima So bwiwe. kwa maana ndoto yote haistahili kuizarau. Niyo mpamvu indoto zose zidakeneye gusuzugurwa. Ndoto yote ambaye mtu unalota haustahili kuambia yoyote yule. Indoto zose umuntu arose ntibikenewe kuzibwira uwo ari we wese. Kuku yule ambaye unastahili kuambia ndoto yako na yule ambaye haustahili kuambia ndoto zako. Kuko ujya muntu ubona ko uri kurabwira indoto zawe si wabereye kugira ngo ubwire indoto zawe. Leo katika familia ya Wakristo shida ni nyingi kwa sababu hakuna utafsiri wa ndoto. No munsi ikibazo kiri mu miryango ya Kristo nuko badafise abantu bashobora gusigura zijya ndoto zabo. Mungu anazungumzia watu wengi kwenye ndoto, lakini hakuna utafsiri. Watu wanateseka, shida inawakamata watu kwa sababu hakuna utafsiri wa ndoto. Ikibazo kiza kuba Imana ivugana n'abantu benshi biciye mu ndoto, ariko nta bantu bariho bashobora gusigura izo ndoto zabo. Ndugu mpendwa, Nshuti mukundwa, ndoto yote indoto zose haikuwake ya kuongea na mtu yoyote yule. ntizikenewe kugira ngo uvugane n'uwo ari we wese, uzibwire uwo ari we wese. Sasa kwa siku ya leo Ku munsi w'uno munsi tutakuambia tafsiri ya ndoto 5 tuza kukubwira insobanuro z'indoto 5 ambaye kama unailota, nimba uzirota, ndugu mpendwa, inabidi uombe sana. nshuti mukundwa, birakenewe ko usenga cyane. Ndugu mpendwa, inabidi utafute uso wa Mungu sana, nshuti mukundwa, birakenewe kurondera mu nyonga z'Imana, kwa sababu kama unazarau ndoto, kuko nimba ukengera indoto, maana yake unazarau maisha yako. bisobanura ko ukengera ubuzima bwawe. Indoto inaonesha maisha yote ya mtu ambaye ataishi kesho. Irerekana ubuzima umuntu azoba mwejo. Indoto ni unabii. Nubuvugisho. Indoto ni destiny. Ndetse ni kazoza. Indoto ni avenir ya mtu. Ni kazoza k'umuntu. Haleluya. Amen. Siku ingine tutazungumzia kuhusu nia ya ndoto. Kundi munsi tuvugana ibijanye n'indoto. Lakini siku ya leo tunataka tutafsiri ndoto 5. Tunasema kuna ndoto 5. Kama unailota, mama, baba, kaka, dada, inabidi uombe sana. Uno munsi tuza kuvuga ibijanye n'indoto 5. Nimba uzirota, mama, papa, birakenewe ko usenga cyane. Mungu awabariki sana nyinyi ambaye mnasikiliza. Imana ibahezagire cyane mwebwe muriko muratwumviriza. Usisabu kuweka like yako. Ntiwibagire gushirako kwemeza commentaire yako. Gushirako commentaire yawe. Kisha partage hii video. Wongere urungikire bagenzi bawe no video. Upendo utasaidia watu wengi sana. Nshuti mukundwa, uza gufasha abantu benshi. Acha tuingie premiere partie ya ndoto. Reka twinjire mu gice ca mbere c'indoto. Shalom shalom, tunarudi tena katika hatua ya hii kipindi ya kutafsiri ndoto. Shalom shalom, turagarutse mu gikorwa cyo kugira ngo dusigure indoto muri kino kiganiro. Mpendwa, bila kukawia, nshuti mukundwa, tudatevye, ndoto ya kwanza. Indoto ya mbere. Ndugu mpendwa, ukilala kwenye ndoto yako unaona uko narudi ku masomo. Nshuti mukundwa, nujyama mu ndoto zawe ukabona uko urasubira ku ishuri. Ndugu mpendwa, ina tafsiri yake. Nshuti mukundwa, bifise insiguro zavyo. Unalala uko narudi ku masomo, mais pendant que unesha wahi kumaliza masomo. Uraryama ukabona uko urasubira ku ishure ariko warahejeje amashure.
Inamanishwa nini? bisigura iki? Ndugu mpendwa, ndoto ya kwanza, nshuti mukundwa, indoto ya mbere, ukilala unaona kwenye ndoto yako uko narudi ku masomo, nuryama ukabona mu ndoto zawe uriko urasubira ku ishure, lakini katika maisha ya kikweli hivi uneshamaliza masomo. ariko mu buzima busanzwe warahejeje amashure. Inamanishwa nini? bisigura iki? Mungu anatuzungumzia katika fumbo. Imana iratuganiriza biciye mu migani. Sasa inabidi kukuwe mtafsiri wa ndoto ili akusaidie uelewe ni kitu gani ambacho Mungu anataka kukufunza. Bisaba ko uba umusiguzi w'indoto kugira ngo umenye niki Imana irikiragomba kukwigisha. Hatua ya kwanza, igikorwa ca mbere kwenye maisha yetu ambayo tunaishi, ku buzima dusanzwe tubayemwo, inawezekana birashoboka ubuzima bwawe buheze, kuna vitu fulani ambaye haukuelewe. Hariho ibintu vyinshi utatahura. Kisi haukuelewe vitu vingine kwenye maisha yako. Ukuntu udatahura ibintu bimwe bimwe mu buzima bwawe. Hapo sasa, aho rero Mungu, Imana eko na kuelewesha, iriko irakumenyesha, na kukwambia kwamba no kukubarira ko inabidi ujifunze tena. Bisaba ko wiyigisha cyane katika reality fulani ya maisha. Wiyiza cyane mu buzima busanzwe, kwa sababu watu wengi wanakufa kwa kukosa ufahamu, kuko abantu benshi barapfa kukubura gutahura. Katika maisha ambayo tunaishi, ubuzima tubayemwo, kuna ma-examen, hariho ibibazo, kuna ma-interrogation, hariho ibibazo tugenda ducamwo. Bien-aimé, ni kama masomo ambaye mwanadamu anafunza. Ni nk'ivyigwa umwana w'umuntu yiga. Hauwezi kuwa mu premier, upite mu premier uingie mu deuxième bila kupita ku interrogation na examen. Ntushobora kuva mu wa mbere ngo uje mu wa kabiri udaciye mu bibazo. Maisha ambaye tunaishi iko na maetape. Ubuzima tubayemwo burafise ibice. Maisha ambaye tunaishi ni kama escalier. Ni ubuzima tubayemwo ni nka escalier. Kuna hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu na gisi utendelea. Hariho igice ca mbere, ica kabiri ni kuntu ugenda ubandanya. Sasa kama ulikuwa mu hatua ya kwanza, nimba uri mu gice ca mbere, kuna bipindi ya reality fulani ambayo utapitia ndani ili upate kuingia katika hatua ya pili, ya tatu na gisi utapanda. Hariho hari igihe ushobora guca mu gice ca mbere, ca kabiri kugira ngo ushobore kubandanya. Sasa kama unataka utoke mu hatua ya kwanza uende deja mu hatua ya pili, ya ine na gisi utapanda, bien-aimé, utakwama fasi mu hatua fulani. Hatua fulani utakwama kwa sababu kuna prinsipi ya maisha ambayo ukuelewe. Nimba ugomba kuva mu wa mbere ngo usimbire mu wa kane, nshuti mukundwa, hariho inzira ushobora gucamo kugira ngo ushobore gutera imbere. Kwa maana kuna watu wengine waliishi maisha yao kwa speed fulani bila kujifunza kuingia kwenye etape zingine za maisha. Niho mpamvu hariho abantu benshi bagombye kwinjira mu zindi nivo z'ubuzima batagombye guca mu ngigishwa y'ubuzima. Shida ambaye inajitokeza wakakutana na tatizo, igihe kiza kwibonekeza mu gihe bahuye n'ibibazo. Sasa ndugu mpendwa, Mungu kama anataka kuzungumzia, nshuti mukundwa, nimba Imana igomba kuvuga, atakuletea ndoto, izoguha indoto. Kwa hiyo hatua ya tafsiri ya kwanza unaweza kaona huko narudi kwa masomo, manake kuna vitu fulani ambaye ulibivuka au kujifunza. Mungu anataka ufunze hali fulani ya maisha ili upate tena kufaulu na kuendelea kwenye maisha yako. Muri iki gice rero twagiye tubona ko gice ca mbere twabonye ko ushobora kurota uri kusubira ku ishuri. Hariho ibintu Imana igomba ko umanza kwiga mu buzima bwawe. Sasa hatua ya pili ya tafsiri ya rero mu gice ca kabiri c'insiguro z'indoto ya kurudi ku masomo, yo gusubira ku ishure. Ndugu mpendwa, katika tafsiri nyingine, nshuti mukundwa, mu zindi nsiguro inamaanishwa ya kwamba bivugwa ko, bisigura ko kuna ewa mchafu ambaye iko nataka kurudisha maisha yako kwa hatua ambaye uliacha nyuma. Hariho impwemu icafuye igomba kugusubiza inyuma mu buzima bwawe. Kuna demon iko nataka kurudishe wewe nyuma. Hariho daimoni igomba kugusubiza wewe inyuma. Kwa mfano, akarorero, kama ulikuwa zamani célibataire, nimba kera wari umuseribateri cyangwa umuntu atarubaka ugwiwe,
kisha unaunga ndoto, kilota huku narudi kumasomo, ukarota uriko urasubira hii kw'ishure, ndoto inarudi mara ya pili, ya tatu, ya ine, na unazoea kulota hii ndoto. iyi ndoto ikaguma igaruka irya kabiri, irya gatatu, irya kane, ukaguma umenyera kurota iyi ndoto. Ujue ya kwamba kuna pepo mchafu ya uchawi, ya ulozi iko na kutafuta kukurudisha mu maisha ya zamani. Umenye ko hariho mwemu icafuye y'uburozi igomba kugusubiza inyuma mu buzima Kama bwawe. uko maria ikurudishe tena nyuma, soit tu divorce ubaki célibataire. Nimba wubatse ugwawe, hariho mwemu igomba kugusubiza inyuma, utandukane n'umufasha wawe usubire kwibana wenyene. Kama uko bayer, ile mpepo mchafu inataka kukurudisha ubaki tena mu maisha bu locataire, urudi kwenye maisha bu locataire. Nimba ufise ivyawe canke ufise ivyo ukora, hariho iyo mwemu iza kugira ngo igusubize inyuma canke igusubize gupanga. Kama uko ushakuendelea mu maisha yako, nimba wamaze gutera imbere mu buzima bwawe, mu business yako, muri business yawe, kama kuna lota ndoto ya hivyo, nimba uri kurarota iyo ndoto, jua kwamba kuko pepo mchafu ya bulozi iko na kutafuta ili kurudishe katika maisha ya mateso, ya umaskini, ya kuangaika. umenye ko hariho imwemu icafuye ikiragomba ikurondera, igomba kugusubiza inyuma mu buzima bwo guhangayika. Ndugu mpendwa, kama ulikuwa unadependre na wewe mwenye, Nshuti mukundwa, nimba vyariko bikuva ko wewe nyene, ile pepo mchafu wakati kuna lote ile ndoto itakuja na lengo ya kukurudisha nyuma, ukuwe mwenye mtu nakimbilia watu. nimba uri kurarota iyo ndoto, ijya mwemu iraza kugira ngo igusubize inyuma, usigare wifuza abantu kugira ngo ubeho kubw'abantu. Kwa vijana wengine, kugwaruka rundi, ukikuwa unalota hiyo ndoto ukazoba uri kurarota iyo ndoto yo gusubira ku mashure, mwingine anaweza kuanza fiancai, uwundi arashobora kuba yatanguye fiancai. ile fiancai aisogaki mbele kwenda ku mariage, iyo fiancai ntitera imbere kugera ngo migere kuri mariage. nafanya 1 mois 2 mois, kuna kwa separation, mukora ukwezi kumwe, kwa kabiri mgaca mutandukana. manake awiyafanyaka kitu kile kina reissir. Nturakora ikintu gishobora gutera intambwe canke gishobora gucamwo. Kianza affaire yote wala projet yote inabidi mpaka urudi nyuma. Utanguye igikorwa cyose bisaba ko usubira inyuma. Jo alama na tafsiri ya hii ndoto ya kurudisha mtu nyuma. Nico kimenyetso c'iyi nsiguro yo kugusubiza inyuma. Kulala unalota unarudi ku masomo. Kuryama urota usubira kw'ishure. Yani inaonesha presence ya esprit ya reclamation, ikuna kukokota urudi nyuma. Yerekana imwemu igusubiza inyuma kugira ngo usubire inyuma mu buzima bwawe. Sasa Mungu ndani ya mapenzi yake anapenda mtu yote asonge mbele. Imana mu rukundo rwayo igomba ko umuntu wese atera imbere. Mungu anasema utakuwa kichwa au utakuwa mkila. Imana iravuga ngo muzoba umutwe ntimuzoba umurizo. Mungu anasema utakuwa wa kwanza au utakuwa wa nyuma. Imana iravuga ngo uzoba uwa mbere ntuzoba uw'inyuma. Sasa ndugu mpendwa, mapenzi ya shetani, nshuti mukundwa, urukundo rwa Satani, yani bile shetani anataka bijya Satani agomba kwako, kuri wewe, kwa watu wote, ku bantu bose, ni en contradiction na bile Mungu anataka kwako. ni itandukaniro ya bijya Imana ishaka kuri wewe. Mungu anataka Biratandukanye. kukuona wewe usonge mbele. Imana igomba kubona wewe utera imbere. Shetani anataka kukuona wewe urudi nyuma. Ni Satani nawe agomba kukubona wewe usubira Mungu inyuma. anataka wewe ufurahi. Imana igomba ko wewe unezerwa. Shetani anataka kuone ulie. Satani yo agomba kubona wewe uhayurarira. Mungu anataka wewe utoke nyuma usonge mbele. Imana igomba ko uva inyuma ugatera intambwe ukegera imbere. Shetani atataka kuona ubaki fasi moja. Satani ntagomba kubona uguma hamwe. Sasa kitu ambacho kinaweza kukusaidia, ikintu gishobora kugufasha wakati kuna lala unalota hiyo ndoto ya kurudi ku masomo, mu gihe uryamye ugumurota izo ndoto zo gusubira ku ishure, inabidi ubaki kwenye maombi. bisaba ko uguma mu masengesho, Uombe, usenge, mwambia Mungu, ubwira Imana, najua neno lako inasema ndazi ngo ijambo ryawe rivuga, takuwa wa kwanza sitakuwa wa nyuma, nzoba uwa mbere sinzoba uwa nyuma, takuwa kichwa sitakuwa mkila. nzoba umutwe sinzoba umurizo. Nakatala
wala ndoto ya kunirudisha nyuma. ndasi ndoto insubiza inyuma. Projet yote ya bulozi pa maisha yangu yanguke. Integuro yanje yose yo kunsubiza inyuma itsindwe. Vyote beko napanga bibaya pa maisha yangu bisifaulu. Ivyose Satani ariko arategura mu buzima bwanje ntibigire intambwe, Na sasa wakati uko na lota mandoto kama ya hivyo, rero mu gihe uri kurarota indoto nk'izo, ndugu mpendwa, ujikaze kabisa ukwe mtu ambaye anatembea muboka bwa Mungu. nshuti mukundwa, bisaba ko uba umuntu ugendera mu kugororoka kw'Imana. Acha maisha ya buchafu, Reka ubuzima bwo gucafura zambi, bw'icaha, kwa sababu kama bulozi iko na kutafuta, kubera ko nimba uburozi buriko burakurondera, na kama uko ndani ya zambi, nimba uri mu caha, uko mu maisha ya manyanga, uri mu buzima bw'amanyanga, ujue ya kwamba ile bulozi itakukamata. umenye ko burya burozi buzogufata.